abagize abavyumva abanyerehera abavyumva iminsi yo kutamenya uhoraho yagize gute one more iminsi yo kutamenya uhoraho yagize gute muvuge muti amina barabigana dushimira Imana rotagibe yagize gute kugira ngo ndenande bakire kugira ngo ndenande bakire jewe nawe tugira gute ngo ikigera ngo kw'abantu bari hose bagira gute ntiyagombye ko bapfa amen ntiyagombye ko bapfa yagombye ko bagira gute kwa ibiganiro dushimira Imana y'inyembazi twabwiza bwa Matayo 13:44 havuga ngo ubwami bwo mw'ijuru busa n'izahabu zanyegejwe mw'itongo umuntu yazubutse ko arazihisha aragenda umunezero umutera gushora ibyo afise bingahe acagira gute acagura iki amen naya majambo tugira dusozere ko igikorano twamaze kumva ko uhoraho agomba twigarurire twese ata muntu n'umwe avuyemo kandi twamaze kumva yuko imbere yacu hariho urugi rwuguruye mugabe ico dusabwa ari uguhaguruka tukagwana urugamba rw'impwemu abantu bishoboka ko uhoraho abigarurira bose kandi bakaba biwe rwose bishoboka ryari abantu bashobora guhagarara bakagwana intambara y'impwemu neza kandi bakayitsinda baba bameze gute mwumvirize neza n'abantu bakunze ubu bwami bw'Imana bakabuhereza ku mutima wose bakagira gute bakabuhereza kwiki umutima wose ngaha twumvise ngene Yesu yashatse kwigisha abantu ubwami bwo mw'ijuru yaraje guhishurira abantu batari bazi n'icarico kugira ngo abahishuriye aca bigereranya abifatira kuri iki kigeranyo c'umurima itongo ngo ryari ryuzuyemwo izahabu iri tongo ryari ryuzuyemwo izahabu ngo umuntu yariciyemwo atazi ko ririmwo izahabu kandi ntiryari iry'iwiwe yariciyemwo gusa arengana mugabo ngo agize araraba abona hariho ibintu biriko birakayangana bica ibibatsi bica ibikeke mu maso yiwe agize araraba asanga niki zahabu ngira ndababaza muri mwese ninde yobona izahabu aho zica ibikeke akazimenya akazitandukanya n'umusenyi barimwo mugabo uzawusanga ari bake ndabona umwe babiri hariya batatu bane batanu aha nta numwe mbonamwo aha ndabonamwo bangahe naje ntazo numenya bijanye naho umuntu yavukiye
hataba izahabu ntazoyomenya. Uwo muntu rero agira amahirwe aba arazi izahabu ico arico, ngo agize araraba abona izahabu zarabaye nyinshi, birazinanira kuba mu kuzimu, zirateba ziriserura hejuru. Mugabo ngo aca aravuga ati ivyo arivyo vyose abagiye baraca ngaha ntibazi izahabu ico arico. Mugabo hashobora guca wundi muntu ameze nkanje akazimenya, ngira ndazinyegeze ntazozimenye iri tongo ntararitwara. Ngo aca afata ikintu ngira yafashe akavu aranyegeza. Ngo hanyuma rero aca avana ikintu citwa umunezero. Ngo umunezero c'umubana mwishi. Hari umutamu umwe ahejeje araheze nk'imyaka 2-3 akijijwe. Uwo mutama ndamubona umunsi yihana, twaramusengeye arihana. Kuva umunsi yihana ubu yarapfuye ntakiriho. Kuva umunsi yihana kugeza apfe yapfuye anejejwe n'ubwami bw'Imana. Yaciye anezerwa n'agakiza, yamanezerewe, yamatwenga kandi ivyo bintu yabishuye bageze nko myaka 80. Aca yumva umunezero w'igitangaza. Imbere yuko apfa yarabwiye abantu ubutumwa bwiza bari bagwaranye mu bitaro. Hanyuma rero arababwira, aca arabwira ati ndondera umukozi w'Imana tuganire. Baraganira mu nyuma agira arangiza aravuga ngo ndabonye bagira baze kunyakira. Aca atuma umuhungu ati rero ngira ndagutume uzombarire naka, uturazi ko yakubwiye ubutumwa bwiza ukanga gukizwa, urakizwa. Nanaka ahejeje aca aragorora amaguru ararangiza urugendo. Imana ihabwe icubahiro. Yarazi ubwami bw'Imana yari yabwishuriwe, aramenya ico arico. Yesu rero aca aragereranya ubwami bw'Imana, aca buringaniza n'uyo murima w'izahabu. Nimba mwayibonye neza igiciro cy'uwo murima ngo cangana gute? Yahaguze iki? Vyamusavye ko ashora ivyo afise bingahe? Vyose. Kandi ntiyorohewe gushora ivyo afise vyose kugira ugura ikintu kanaka. Ababonye yuko urabishora ntibatangwa gutwenga, ntibatanga kukuvuga no gukwiza amajambo atandukanye ku bwawe. Mugabo nawe kubera yari yagize ikintu citwa guhishurirwa. Imigani 29. Imigani 29:18 havuga gutya. Imigani 29:18 havuga ngo iyo hatabaye uguhishurirwa abantu bagira gute? Bigira uko bagomba, ariko witondera ivyagezwe abagize gute? Abahiriwe. Wa muntu amaze guhishurirwa itongo ko ryuzuye mwizahabu, ntiyasubiye kugenda uko agomba, ntiyasubiye kubaho uko agomba, ntiyasubiye koroherwa uko agomba, uko vyaciye bimusaba ko arondera ikintu cose yokora kugira ngo agure iryo tongo. Namwe nagomba ndababwire, tubayeho mu gihe c'imyaka y'iherezo, tubayeho mu gihe bashaka abantu benshi mu vy'Imana barimwo, mu vy'Imana usanga babivuga. Bahari naho muhura n'umuntu akakubwira ko ari umuntu w'Imana ukaburi yo kwigwa, ukaburi nyegera, bijanye nuko atabisa, bijanye nuko atabisa. Umviriza rero, Yesu acaragereranya rero ubwami bw'ijuru ubutuzira kuzokwakirwamwo, arabuha icitegererezo kizima ngo kugira ngo umuntu aburonke, abwegukire, abubemwo nabwo bumubemwo. Hari ico bisaba, mwacumvise? Ngo bisaba gushora iki? Ibintu vyose vyankana n'ubwo bwami vyose akagira gute? Akabishora. Akabishora no kuvuga ngo akabiheba, agahebera ubwo bwami
akabigurisha. Nagira ndababwire tubayeho mu gihe kirababaje. Kino gihe ni gihe abantu baribwe ikintu gikomeye. Abantu ba kino gihe baribwe ubwoba, ntibagitinya, bameze nk'abo mu gihe cya Nowa. Abo mu gihe cya Nowa babayeho batafise ubwoba. Ubuhanuzi bukaza mugabo bukabasanga muri insensibilité totale. Ndakunda kuganira n'abantu ndiko ndabakundisha ivyo mu bwami bw'Imana. Muri ino minsi rero turiko turaganira n'abantu, uramwereka uti inzira irashe ishikiyo turiko turaja icaha. Ubundi akabwira ngo ya umwe yambariye uno munsi ngo abo mu idini wacu ngo ibi ntibabibuza, ngo ibi mu idini wacu ntibabibuza. Ubundi nawe twarahuye ndamufasha arihana, kandi yihana n'amosozi menshi arira ku byaha yakoze. Hanyuma bukeye ndamurondera ngo ndamufashe ashishikara inzira y'umusaraba biranga. Ndasubira ndamurondera ngo ashishikare inzira y'umusaraba biranga. Hanyuma bukeye ndamurabiye kuri WhatsApp usanga yarahindutse, yasubiye muri bya bindi yari yapfuyemo. Cyane mubaza nti hewe ko yanzira wari watanguye wayivuyemo ni kubera iki? Ngo hewe ngo narabyitegereje neza, ngo sanga ngo siniteguye ngo kuba umupantekote. Ndeka nisinakurondera kuba umupantekote cyane cyane, narondera kuheba bya bindi nagusengera byari bikwishe. None warabihevye. Inyinshi irabura, inyinshi kiragora. Ngo yango nta muntu agororoka ijana kwijana. Umva rero ikibazo kiri muri ino myaka gituma abantu badashobora byose ngo begukire ubwo bwami, baribwa ubwoba. Ntabwo numvaga haraho umuntu ndamutumbereza muri ubwo bwami akanka, ukamengo nofata inkoni, ukamengo nofata igiti. Urabona kuza umuntu kujya gupfa nawe agahitamo kujya gupfa. Umva rero ijambo ryongera kuyo risoze ivyo twumviye ngaha byose. Cyane ngomba ndagushikane kuri iki kintu, ndagupropose ini proposition spéciale wemere gushora byose kandi hari abahizi babihevye naho batobaho. Mumenye Imana ntiraba ubwinshi bw'abahisemo ibintu. Mu gihe cya Nowa yahisemwo nde? Nowa. Aho mu gihe cya Nowa ndakunda kubageranya cyane n'abakino gihe. Babona abantu benshi iyo bashize bagashiraho nyene, bakabona ngana abantu mu by'Imana bagenda bari muri formalisme, babirimwo gusa muri forme, batarimwo neza. Ugacumengo ni ingwara yandukira n'abandi bagaca bafata uwo murongo nyene. Uno munsi nibihinduka. Uyu munsi no guhindura, twemere ubwami. Umuntu agomba kuzokwemerwa muri ubwo bwami. Tumugeranije n'umuntu yahumutse ku murima w'izahabu. Ujya muntu yaravise umurima w'izahabu, yagomba kugura ujya murima w'izahabu. Birashoboka ko yaravise ishuri, yari yarashinze ati nzoyiteka. Birashoboka ko yaravise n'inyama y'ishashi y'inka. Birashoboka ko yaravise n'akazu keza mu gisagara. Birashoboka ko yaravise n'akamodokari keza kagezweho. Mugabo amaze kubona ko yahumutse ku murima w'izahabu, acamenya ngo niyaronka uwo murima w'izahabu, ibyo agira ashore byose azoronka inyungu. Naho ibyo yobishora, icyo agira aronke kirabiruta. Acarahumiriza, acarabishora. Iyi ntambara y'imhemu abazoyirwana badatinya ni bande? Nabashoye byose. Abazokwipresanga kuri teredo komba ni bande? Nabashoye byose.
urabe ivy'isi igezemwo, nawe uza warinjiyemwo, shora impitoyablement atana kimwe uzigurije, ntihagire na kimwe uziguriza. Kandi kibabaje ubu buntu turimwo, aha dushobora kwemererwa kuronka ubwo bwami, hariho benshi bapfuye batarabimenya. Twebwe rero twagize amahirwe yo kubimenya. Nimurabe ijambo Yesu yabwiye abashoboye byose ingene rimeze. Matayo 13 hafi ya hajya nyene hajya twasomye. Matayo 13 uriya murongo wa 16 murabe ngene havuga. Havuga ngo ariko amaso yanyu agize gute? Kuko agize gute? N'amatwi yanyu kuko agize gute? Ndababwira ukuri yuko avugishwa n'Imana bangana iki? N'abagororotsi bangana iki? Bahambiye kubona ivyo mubona ntibabibona, no kumva ivyo mwumva ntibagira gute? Ntibavyumva. Nuko umugabo yavuze ati, mwebwe mwabigishwa banje murose privilege, mugiriwe ubuntu bugerekeranye n'ubundi buntu. Namwe nagira ndabwire ko namuturose rino bakwe ryo gushora harabumva bateze batumva ico arico. Gushora nuguheba icyitwa icyaha cyose Mpwemu Yera ariko arakwagiriza ko wagendeyemwo cyose. Yesu arababwira ati, mwebwe mwabishoye, mwebwe turiko turayaga, mwebwe ndiko ndatuma mu bikorwa, mwebwe turiko turagenda nadukomeza ivy'ubwami, murahiriwe. Ati hari abantu bivuje kubibona batabibonye. Acavuga bavugishwa n'Imana, bobo bari barahishuriye uko azoza, mugabo ntibapfataraza. Bobo bariko baramwitegereza, mwebwe murahiriwe muriko murambona munyumva. Ko musinziye muriko murabwirwa amajambo y'igiciro ngaya igatiro. Ndababwira ukuri yuko havugishwa n'Imana benshi n'abagororotsi benshi bahamiye kubona ivyo mubona ntibabibona, no kumva ivyo mwumva ntibavyumva. Ico dukwiye gukora sukurondera sugushora byose gusa, hariho n'ikindi ciyongera. Icyambere dusabwa uyu munsi, umuntu wese ari ngaha, turasabwa gushora byose na bya bindi byari bisigaye bigashoka. Hanyuma hagacakorwa ikintu kidasanzwe, ngira ndakwereke muri Luka. Hari ikintu kica gikorwa muri Luka, ndagira ndakwereke. Luka 10 ku murongo wa 20. Luka 10 ku murongo wa 20 havuga ngo, ariko ntimunezezwe nuko izo mpwemu zibumvira, yamara munezezwe nuko amazina yanyu agize gute? Yanditswe mw'ijuru. Nta butunzi buriho bungana nuko izina ry'umuntu ryandikwa mw'ijuru. Nta munezero uri ungana nuko izina ry'umuntu ryandikwa mw'ijuru. Nta chance ibaho ingana nuko dans l'assurance, dans la certitude yuko izina ryawe ryanditswe mw'ijuru. Kugira ryandikwe rero ucuvuga ngo vya bindi ndabihevye, vya bindi bihagarariya, vya bindi ndabigarukije ngaho. Mbarira inyungu zoba wungutse, naho uramba cyane, naho umuntu akomeye, naho uba rurangirana, naho umenyekana mu isi yose,
muri iyi myaka 80 ku baravyi mu ntamara vyo kumarira iki kumara iyo myaka izina ryawe ritanditswe mw'ijuru ngo rize rimenyekane ibihe bitazoshira. Ico rero ngomba ndagusabe wewe wagoswe n'Imana ukaguma ngaho ugeze isa. Yeremiya yavuze ngo waranyoheje ndoha, yakoheje kuba ngaho. Ntuvane ngaha ubuhombe ngo ugende utanditswe. Muri ino minsi nasubiye kubabazwa cyane nibagije nibutse ukungene kuri stade ngaho ndaje umuntu ushingomezi mu nkomezi zawe zose mu izina rya Yesu. Umviriza rero icyambere ndagomba ko umuntu wese ava ngaho yemeye gushora byose, hanyuma ace yandika izina ryiwe mu gitabo cy'ubugingo. Tuca dusengera umaze kuronka rero izina ryawe ryanditswe mu gitabo niba bigarukiye ngaho rero icucu ukora. Abikorinto ba kabiri, Abikorinto ba mbere, Abikorinto ba mbere 12 Chete cha mbere Paulo yandikiye Abakorinto cyo cya 12 kurindwi havuga ngo yamara umuntu wese ahabwa ikimwerekana konde kugira ngo bigire iki, kuko mwaheshwa na mwemu ijambo ry'iki, uwundi agaheshwa n'uwo mwemu ijambo ry'iki, uwundi agaheshwa n'uwo mwemu ugiki, uwundi agaheshwa n'uwo mwemu iki, ingabire zo gukiza indwara, uwundi agahabwa gukora ibitangaza, uwundi agahabwa kuvugishwa n'Imana, uwundi agahabwa kurobanura impwemu, uwundi agahabwa kuvuga indimi nyinshi, uwundi agahabwa gusobanura indimi. Amen. Umuntu rero amaze gushora byose, izina ryiwe rikandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Ni byiza ko tubaho umuntu muri imyaka dufise kubaho umuntu azoyibemo afise ikimwerekana konde mwemu. Kandi si byiza cyangwa si ngombwa ngo twese tugire ingabire zimwe. Oya, bamwe babeho bafise ingabirizi, bandi babeho bafise ingabirizi, abandi babeho bafise ingabirizi. Namwe nimurabe twese umuntu ari mu ingabire ndabifurije mu izina rya Yesu. Amen. Niwibaze uri ngaha uwundi akaba Muyinga, uwundi akaba mu Cankuzo, uwundi akaba mu Kirundo, uwundi akaba mu yindi province, ukazavuga ngo naka ingabire yo kuvugishwa iri kirakora muri we. Uwundi ati naka ingabire y'ubwenge iri kirakora hari ari karakorera. Uwundi ati naka yarapitirije yarajabutse ari muri Aziya ingabire yo kuvuga ubutumwa iri kuri we. Uwundi ingabire yo gukiza abagwayi iri kuri we. Uwundi ingabire yo gukora ibitangaza iri kuri we. Nico twifuza mu izina rya Yesu. Kandi umuntu wese abironke. Icyoko uyu mugoroba ni niho turangirije. Byakozwe n'intumwa 17. Byakozwe n'intumwa 17 niyo rya nyuma turangirije. 17 uriya murongo wa 30 nagomba tuhabone twe twasomera rimwe. Nimba mwabonye mu mbare 17:30 mwahabonye rimwe kabiri gatatu. Itatu na rimwe. Muvuge muti amen. Amen. Umva rero iri jambo riteye ubwoba. Habanza kuza igihumure rivuze ngo nuko iyo minsi y'iki. Oh, mwahasomye muri bake. Iyo minsi y'iki. Imana yagize gute? Imana yagize gute? Oh, kandi mukanka kwihana ndabona Imana iri kirasuka mpwemu. Nagiye mbona utwana tune tw'abakobwa tuvuye muri lise kanaka mu gatondo
tuza tudondekanye kamwe nyuma y'akandi nsanga abo bicaye ntimwaba muronderane ngaha ngo turiko turondera umuntu yitwa Salvator. Uwo nawe yari jewe. Turaza ntatwicarira imbarira n'amaki, tugomba gukizwa, tugomba kuzoja mw'ijuru kandi tuca tuza tutarononekara. Amen. Imana iriko irahamagara abakuze bavyasi, izohamagara batoyi. Abana bakiri mu myaka 16, 17, 18, bamwe bari bageze kw'isi bakwega, ukabona ko bahurumbiye ivy'ubwami. Umva ndakubwira uri ngaha amatwi y'abavyumva, imisi yo kutamenya Imana yagize gute? Nimusame n'abanyabwiza bavyumva, abanyerehe bavyumva. Imisi yo kutamenya Uhoraho yagize gute? One more. Imisi yo kutamenya Uhoraho yagize gute? Muvuge muti amina. Barabigana dushimira Imana.